Shalom abakunzi ba Black TV, abakunzi ba Black Media, nizere ko mumeze neza cyane. Dushimira mwebwe kandi mwagize subscribe cyangwa sabone n'ibigana mwebwe mubone ibiganiro byacu imbere y'abandi bose bitewe na notification uca uronka. Utarabikora nawe usabwe kubikora kugira ngo bigende neza cyane. Reka rero kankanya ndaguhe ikaze kuri mikoro nitwa Ngabire y'Imana Lionel Pablo. Bikumwe na Obe Alba inyuma ya kamera kugira ngo dufashe amasana neza cyane. Mubone bano bantu baberewe cyane bambaye impudu nako basa no ko badushanije. Baza ko kugira impamvu bambaye ibintu bisa. Reka mbere iburyo murabona ko afise mikoro iriko akantu k'ubururu yitwa Belo tuma ikaze kugira ngo akidondore izana kandi kwikirana cyane abakunzi ba volleyball, abakunzi ba Rukinzo, abakunzi b'imikino itandukanye, abakunzi b'equipe nationale inama mu rugamba kugira ngo abaturamukize ngera abaduhere ikaze. Murakoze cyane, ndabaramukije mwese abakunzi ba Black FM n'abakunzi ba volleyball muri rusange. Amazina yanjye nitwa Haragakiza Belo, nkaba mvuka mu ntara ya Bururi muri komine Bururi nyene. Belo Bururi hazwi imwe mu ntara ya volleyball, hazwi nka province yavuka mu volleyball cyane. Tugana nzi kuvuga Bujumbura pe, nabwo narinzi kuvuga ari ariko si gusa na Olivier yarantangaje nawe nyine mukina, nawe narinzi kuvuga Bujumbura ariko ndagusana nafise amamuko Bururi. Bero Bururi n'urukino rwa volleyball biravuze iki hagati y'abanyaburi na volleyball? Bururi na volleyball bivuze ikintu kinini cyane kubera Bururi ndibaza ntakekeranya no mu myaka yahera bibaza abakinyi benshi bari abanyabururi. Nibo novangira kuba no muri volleyball baratanguye kumenyekana cyane, nka benshi bari abanyabururi tugiye kuraba bayikinye bose vraiment na 70% n'abanyabururi. Twishimiye gukoresha rero ndetse no kukwakira kuri Black TV. Murakoze cyane. Ba volleyball ko afite ubuturekana mu rwa volleyball, birumvikana ko ni ya maraso nyene ni handi volleyball ivuka mu ntara ya Bururi. Ariko si Bero wenyene, urabona ko utaravye mu mutwe ugira abantu baravukana, ariko uravye ikintu bambaye bose bambaye white, yitwa Bule Omar. Nawe tugwaye ikaze kuri Black TV. Tumurundi abantu bavyumva ariko baza gutangara kubera ko avuga ikirundi, barazana nawe naza kutubwira impamvu Bule avuga ikirundi. Bule tugwaye ikaze, uramutse abarundi, abanyatanzania ariko baramutse mu kirundi cyako n'igisoro nacyo bitwaye. Uramutse mu kirundi tugwaye ikaze Bule. Okay, next cyane ndabashimira mwese, ndabashimira abakunzi ba Black FM. Nakuze cyane kubera yangiye cyane no ngaha birangyohera, gusa nsanze na kirundi nzi neza, gusa ndagerageza uko nyine. Basi dushaka kugerageza nyine dushaka nyine nuko Bure nibyoroshe pe kuba utari umuntu wavukiye mu cyangwa utari umuntu ukamenya icyo kirundi byasanzwe. Rero tubaye ikaze nawe, twishimiye kubana nawe, turaryohewe. Duhere ikaze abanyatanzania hano mvuka cyane n'abakunzi ba volleyball. Basi reka mpere ku mazina yanjye, nitwa Bule Omar Hassan, nsanzwe mvuka Tanzania, Kigoma mjini. Abanyatanzania duhere ikaze nabo, nizera ko bameze neza cyane. Bure reka duhere Burundi uzi wanashaka Bure kumenya ukishika muri equipe ya Rukinzo washitse hano mu Burundi ryari? Nasinda mu Burundi ari 2023 kuri Avril Avril iko 2023, so yona nikasenga mbere kuza muri equipe ya Rukinzo hanze muri Tanzania iwanyu. Ari equipe wakini yoba arama equipe ya Hejenda kuziruka ko utajukina mu equipe menshi mende equipe wakini nayo. Okay, na ariyo nka equipe zibiri kusatanyen, gusa ariyo equipe imwe yangiye muhira Kigoma kujya hariya Dar es Salaam yitwa KIT Kampala International University. Niyo equipe ya mbere iri muhira kujya kwikina, gusa ariyo iyindi equipe yamamagaye kujya kwifasha dusenye yonye turagiye hanze turagiye Malawi, ariyo tunajye turagiye gukina hariya
niyo cenja hariya iyo ekipe gusa ni open tournament. bure mu ntango ukiri mutoya ukiri umwana mutoya nko mu myaka nk'itanu utubwira yari bure umara ameze ubuzima busanzwe ari bure umara ameze niyo myaka ngiye gukina volleyball gusa nkunda cyane kujya ku ishuri gusa kubera ku ishuri naho batu umwanya wo gukina kujya gukina iyo nyene bisanzwe iyo nciye ndahura n'abakinyi abandi bakina volley nciye kwigana nanje iyo myaka gusa sinari ngunda cyane volley. ubu bari undi ukuntu wakunda uretse volley ukiri mutoya ugaruro nari nkunda volley cyane. Ubwo muri Tanzania udakunda yangu ukunda Simba Sports hagati ya ekipe ukundi yayo tugishikura gusa nta ekipe nimwe nkunda gusa bageze kujya hanze bakinye neza cyangwa nta nimwe wanja Benjamin Mkapa ntabwo ushikiye Simba cyangwa yangu bose ndazifana ikina neza niyo mfana bure ukiri muto wari wiyumvira ko utangura volley warumvira ko uba umukinnyi wa volley gasohoka akava muri Tanzania ukajya gukina ikindi gihugu? Ubwa mbere benshi biyumvira gushika kure urabona kandi usanga ko umwe wese yumvira ko azashika kure cyane gusa nka jewe hariho ibintu nari ndamaze kubitegura kuva kera ndavuga ko jewe nzoshika kure cyangwa nzokinira equipe nationale ibyo nayo ndiyumvira kuva kera gusa natangiye volleyball ko bita Musenyi kuri beach ukina uri mu Burundi cyangwa yatangije muri Tanzania? Natangiye gukina ikijyari ya Tanzania. Reka ngaruke kwa Berobero Bururi tuze volley niho hano honye nagiye nsanga abamama bararaba volley abafame bararaba volley abigeme kibuga mbere yarabibonye tudugira ariya Ibururi muri champion yaherutse abanyaburi bari bateguye bavukari wewe intango yawe yo muri volley yari imeze gute? yewe naho nakubwiye ko mvuka i Bururi kandi ariyo volley iri je nkiri Bururi sinakina volley sinakunda volley je nakunda football mugabo ncinza kwiga Nyanzarake ntara ya Makamba niho naja kubana n'umuonke yarakinye volley urumva yagaca gumambwira ngo nje gukina volley muga sinabikunda vere mu nyuma arabona nyine ko namwankiye atambwira ati baskina basket ndaba football ndakina basket umuntu wawe nawe yarakina volley yego yarakinye volley yitwa Emery ariko ni mukuru wa bamfasha yego bimvikana ko ariwe yaguteyemo ugakigenda muri volleyball yambwiye ati genda muri volleyball ariko naho nyine ntangwa gukina basket muga kubera tere ziba zegeranye volley nyene nkaza ndajyayo rimwe muga nyene ntabikunda ariko kugira ndabikunda haje ikipe ivuye ino ibyo gukina hari i Nyanza nyine match ya mikari kizamo umukuze wanje yitwa Claude yakina muri Buni ico gihe rero ncamona nyine bakina volley mbona barabizi bose bakubita imipira avuga ati ugeranye aho bari mu mwaka wa kangahe ugire hari muri 2013 yego bino kwa takero Vito yari 2014 mbere wowe yuko umumenyereza yaguhaye undi mupira wa volley nyine original ni wo monke nyine kubera nyine niyo afise abana nyine yigisha volley nkuko nyine twarera kuri beach Nyanzarake amana ko ari ku mucanga niho twakinira bamuhaye sponsor y'imipira myinshi aregeranya abana bari mu ngano bwanje nyine aranambwiye ndamufashe nzane abagenzi babana mugendana mwamutembera turagenda twese muga twaca dukina niyo kwisima rero twese twagira mugaje nka sinayi bwabimenye ariko muri 2016 cyangwa muri vacances Bururi umva ngiye abana b'Ibururi bakina ibijumbura bagiye muri vacances ari wabo
nibuka icyo gihe nahuriye na Dive coach wa Buni yaragikina nawe yaragikina icyo gihe yaragikina jewe nshitseyo kubera abo bari bazi nyine ko nari umuntu w'umunebwe ntakunda volleyball bacatangura abona zigenze manchete tushe aratangara muga Dive acambwiye adeje gukina nyine kubera ariko ndamupasira cyane ngo umufite ngo azovamo umwana bazovamo umukinnyi akomeye umukozi wa gitangura ukina n'undi yakubwiye ko ukina nk'umupaseri oya mw'ico gihe sinarinze aho nkina napfa gukina ukina abantu bose niyo umuntu nshimira muri volleyball yamfashije ni coach Barbar kubera icyo gihe mvuye muri Ibururi muri vacances naciye nzi no kwigina rero niho Claude ujya mukuze wanje yambwira ati urakeneye kwiga volleyball asanjana muri ball je nta école ya volleyball naciye shaka umwaka wa mbere utangiye gusohoka mwaka wa utangiye gusohoka jana na equipe swate international cyangwa equipe ya Rukinzo musohoka yewe nastanguye gusohoka ndi muri ball tugiye mu Buganda gukina tournoi ta KVC hari muri 19 icyo gihe sinari bwatangure kwinjira mu kibuga nari nkiri umwana imbere gato wahere muri Bune ngari ego uretse Bune na kundane kwaciye na equipe abiyongera bero hano usubana n'ukiza naho bwa mbere nazo ko wowe wagiye nk'umukinnyi akina ego akina ubimvise gute usohoka bwa mbere ufite equipe ugati kana kandi ngiye gufasha abandi bakina byarangiye cyane kubera je bishika no muri Rukinzo gusa ndavuga ati umva nk'abajya ba Fisto bande narababona ati baje mbasha tuzopfa dukinanye ntwari niwe yapasira Rukinzo kiriya gihe ego rero nararyohewe cyane kubera nasikiye kurira indege iyo sezo nyene bangudemo sezo bagudemo cicika urira indege nyene nashika nurira indege amahirwe adasanzwe cyane gose muri kumwe indani mu ndege wari umwaka wa mbere ninde mukinyi yabaderanja cyane muri beseri wanyu muri gitarukino mukinyi yatuderanja cyane ariva umurizi ko na Fisto nawe nyine kwa na urize nawe kwa rokwa kari umukinyi nawe yaguteye ubwo ana nyene niva nyene kubera iva kwa kuntu aderanja kwa kuntu oya kujya nyene ariko aderanja utamumenyereye ariko gishika wacumengo ari seriye ko mugabo kwaba nyene yari ku kutuderanja nyene kugira atange morale nyene muri equipe nkuko nyene akatu kwa bure Tanzania waje mu Burundi muri equipe abakinnyi bakwakiriye Fisto warayongera no na usanze gute muri equipe ati hana ndashaka umupira okay igyambere nuko twarahuye n'abakinnyi kera kuva bakijya hariya kukina chona imwe yitwa Nyerere Cup kenshi tuguma tuhura hariya gusa Fisto ni kubera twarahuye Tanzania tukina beach iyo tuna nyene ya Nyerere Cup but ni yari beach volley ariyo beach volley na indo ya niyo tuciye tuhura na Fisto mu gushika ngaha biciye bimwe ya biciye igihe kubera naciye ndasanga babakinya nyene twarahuye hariya niyo bakinira muri Rukinzo kandi yanakiye neza gusa bisanze nyene kubera ni urazi basi umukinya mshashaje muri equipe kandi ugasanga murazinanye kuva kera cyangwa mwarahuye ahantu bica biba byoroshe basi ya acanya kira neza tuje kuri sare ku mikoro byoroshe abuye cyangwa numve ku kirundi natangaye ngiye no sinari nzi ko urazi kirundi okay histoire
yo kumenya Kirundi iyo bimeze. Okay. Ntibyoroshye ariko ni kubera kenshi nari ngoma ndegera abakinye turi hamwe icyo kinanira cyange ntakyumva sinari kushobora kujya kubaza mu bantu bose gusa njya k'umuntu umwe ngaca ndamubaza bimeze gute cyange bisigura gute acambwira nanjye nkabishira mu mutwe niyo bici sindibuka ariko ni nka bose kubera uwo ari hafi niho nari nja kumubaza gambero utanga kuvuga Ikirundi iby'amajambo nyene mu ntera baraza abakinyi bafatira uko bigerageza abandi batenga urabona nk'ubu basi ndashobora kuvuga ijambo bagatenga abandi bakavuga ngo wa munyamahanga arazi Kirundi uko nyine gusa ntibakiriye nabi bari abandi basi ndashobora kuvuga ikintu kitari gusa bakambwira barutegereje kuvuga uko cange ngaha wari kuvuga uko nico gituma basi ariho umwanya ndibagira ko je ndi musahi turi hariya Tanzania basi ndashobora kuvuga ikintu basi turiko turavugana n'umuntu kaca ndigiza akajambo k'ikirundi cha ndibagira ko je ndi musahi gusa waciye wambaza bimeze gute mumvikana gute hariya ncinagira ukebuka ndayiga n'ubu ni sawa muri bana bangahe turi benshi ni kubera basi mama na papa umwese afise uwundi abantu basi papa afise uwundi mugore mama nawe afise uwundi mugabo ni jewe nyene gusa ni jewe nyene muri abandi bose ntamakina volleyball nta numwe kubera benshi n'abakobwa kandi bakunda imikino y'abakobwa hari sanze bakina netball burende derosho kugira ngo yadapfe hano mu Burundi kimani wacu mu Burundi nike kintu cyakoroheye ati cyitse mu Burundi iki kintu cyarandyoheye cyane sakashwa kuba cyo gufungura ashobora kuba akayaga kwa amazi okay gusa icyambere novuga niko nasanze basi ariho abantu bameze neza sivyo bafise imitima myiza kenshi je abagenzi banje cange abantu tubana hariya muhira aho mbaje nasanze ko bakira abantu neza sico kimwe na muhira Tanzania basi Tanzania ushobora kusanga umuntu mushobora kwicarana hamwe cange mukasangira umwe wese usanga afise ibyo akora usanga nabasanze ariho abantu abo mushobora kwicarana hamwe mukasangira ikintu cange cyo kunywa cange cyo kurya cyo gituma basi ico nico kintu cyangiyoye cyane je garuka kwa mbere gatembero kuri nyamagazi wari wa mbere umunsi wa mbere avuga Ikirundi twumva twese twatwengera rimwe twari muri entraînement sinzi ijambo yavuze kuri bugasinzi kazari ijambo base bo warakunda kuvuga bwa mbere yabumega kwa kinyi jama gyambere sindaribuka neza basi ijambo iryo natanguye kumenya basi sawa yari ijambo umunyamahanga urabona umunyamahanga asi kenshi ndaguma ndavyumva umunyamahanga basi kubera hariya baravuga cyane umunyamahanga urabona muri entraînement naho tugiye gukina match bakavuga umunyamahanga niyo rero ndibaza none umunyamahanga isigiriki nchanja kuwaza umukinyi umwe akachambira umunyamahanga ni mgeni basi kutoka nchi fulani ndo nikasema
ibi nyene reka aravuga ngo ivy'umunyamahanga bana babakinyene bacokozanya uravyumva bati ati wa munyamahanga araje rero umunsi nza kana ciyavuga ngo wamubonye shahu sinzi ibintu nk'ivyo nyene kesha twengana ngo kumbe gwaratwinjiranye ngo gwaruzi Kirundi ntigwatubariye kumbe ariko aramenya bike bike gusa nashobora kuvuga ni kuva kera gusa sinatanguye kubereka ko ndavyumva hariho amajambo bari bashobora kuvuga nkayumva neza gusa nkanumva nkiyorera jenyene atabwiye numva gusa hariho umwanya baracokozana uko nyene bakavuga ijambo kuncokoza nanje ngaca nditengera gusa jenyene nkaryoherwa kubera ndazi ko nibakinye niko tumeze ni benshi cyane basi nkubu turi kumwe n'umuntu abuze Kirundi ca ndamwishura cange nkamubaza ikintu mu Kirundi acange bamwe arazi Kirundi akaje kuja kubwira abandi ko ashi bamujama aratumva neza nusubire kumuvuga narije go mbero twanareze kuri volleyball Okay, je volleyball nga mu Burundi ndavye basi ko nayishitsemo imeze nuko imeze ubu nivyo mbere gato imbere yacu nyene warabona ko hari abakinyi bakomeye bafise amafizike mugabo ubunye novuga ko ari volley irimo technique sinzi ko ari kubera ayo masorti nyene baba bavuye hariya bakaza bariga kuri umwe urumva je mbona vraiment irikira tera imbere hariho abagomba kubivuga muga je bariko barabimbwira sindabitahura kumwe kubera volley ya kera nivyo yari ikomeye kubera bari bafite inguvu mugabo naho ugiye kuraba match bakina nta technique zarimo muga ubunye ikintu ciganje ni muri volleyball hanini technique ivyonye vyizo nguvu ngo ibiki nibiki je mbona nyene ari gihe babigomba kubivuga nk'abakinye kera ati abana bubu nta nguvu bafise mugabo volleyball ravyo dukina ugasanga iraryoshe naho za nguvu zitarimo kandi singahi iwacu gusa hari n'abandi usanga bameze uko nyene ugasanga ekipe bahuye na ekipe ifise ibitaye binini barebare abandi ni bagufi baragereranye mugasanga bari batsinze kandi nabi kubera iki Okay, ico novuga je ngaho biratandukanye gusa si cyane nyene kubera icambere nzovuga nuko Tanzania dufise ama equipe menshi muri league cange tournament dufise equipe nyinshi kubera dufise Serie A na Serie B gusa gusa naje ngasanga ariyo Serie A yonyene kandi equipe ni nkenye nka sisi zonyene gusa hariya Serie A ariho equipe nka 10 na Serie B zirarenga na 10 12 canke 14 nico cambere kitandukanye gusa narasanze equipe basi abakinyi individual batandukanye bonyene kubera narasanze ariho abakinyi benshi urabona muri equipe imwe basi urashobora gusanga abakinyi ni benshi cyane gusa twebwe hariya urashobora gusanga muri equipe imwe ariho abakinyi nka 10 canke 8 kubera benshi baja kurondera aho bashobora gukina kubera ama equipe ni menshi
muba mu gukina match cyo ni match ko urabona hari itandukanye ko yategura ari itandukanye bihari kugira ngo ama motivation uko bategura nyambare amazina tofauti tofauti ya kuandaa michezo Tanzania na Burundi au je ndashobora kuvuga ko biratandukanye kubera toge hariya kenshi turafise basi ndashobora kuvuga ni kuko tufise ama equipe menshi basi bashobora kushirako ni vintu kubera tufise equipe nyinshi basi mu gutegura mwese ategura equipe kubera ariyo equipe nyinshi tutegezwa amene bisaba ko tukina ama match menshi change tukine basi ama match menshi naho ufise abakinya betiteguye ica ico nakojeje bwa mbere okay basi sikuvuga ngo ariho ico twakoresheje gusa tuyashira tuyashira muhira kugira babone ico turiko turakora turaronkamo ariho ikintu ya narahaye mama kugira basi yemere ko nanje ariho ikintu ndiko ndonka ari yakurikina menshi ya mbere basi hariya basi naronse menshi gusa kushika ngaha naho ariyo menshi yandi naronse niko navuga menshi ya mbere naronse ngaha Burundi jewe umuntu nshimira ni namucishijemo kare ni Barbar Jenny urumva niwe nashikiye gukiniwe sinamenya ngo nkina kwiposte kuri iyi hose yarahancishije mugareje nakunda kwataka ukina volo umuntu wese akunda kwataka wewe yambwiye ati yamamagaye ahantu turifuza gukina gutera imbere byoroshe umwanya muto tego sindosoye kubona uri kurataka genda umupaseri akibimbwiye kubera sinashobora kumwankira aho nyene turi kumwe naremeye muga ntasha ngo mvuga shaka mba mpebeshe bore nkumva nararaba nkaca mbona n'abapaseri bari muri bone hariho Brice nkabona Brice apasa neza nkabona haro nundi yagiye gusa ntihari cyane gose yitwa Evariste ndavuga ati jewe rero aha arampebesheje vore mugabo reke ko kubesha yabaye sezimwe kwanza myese zenye ndiko nditegura ndiko ariko aranyigisha gupasa naraza ndinjira mu match zimwe kundi mwaka wa kabiri nje nari cyane abantu bakeneye kera tantu nari umwana azara mu experience nabonye mama ati muze murakenana nawe kesi yavuye mu kigi hari amajambo agenda gusigiye mu mapa kandi amakamwe kuri Ntwari Trésor je n'umukinyi n'umupasser kwanza navuga ati je nshaka kuba nka Ntwari nyene nshangira amahirwe cyo turanakinana azarampanura ambwira ati wewe ntutinye guhanaka
ati muga umuha icyizere mubwira ati ingo hama je ndavuga je ikintu nomuvuga ko kwanza ntaciye hirya no hino Ntwari Tresor n'umukinyi wa mbere je nemera ngaha mu Burundi Yeah. Nta yindi ekipe je ni Rukinzo yonyine kandi ibyose ndabikunda je basi nk'ubu mvuye hariya kashikira muri Rukinzo ni Rukinzo nyine basi byavuma ko Okay basi twebwe muri volley nashobora kuvuga ko turafise Okay sawa nkuko narishaka kuvuga na je batandukanye ma position sivyo nkayara aho je nkina mu Burundi umukinye nasanze basi nkamwemera cyane yari Evrard narasanze basi umunsi wa mbere namubonye nasanze ariko aratera umupira neza kandi w'inguvu ngaca navuga yego naho mu Burundi naho bafise abakinyi ico kiye Evrard nasanze ariko aratera umupira mwiza ngufungura spaghetti nico cyambere nari nkunda gufungura chonga mu Burundi yari marakuja mu buzima busanzwe bure agira umukunzi cyangwa ndagira niba tari banga muhami wacu cyangwa nunganye bure umugeni akina muri volleyball bibaye byo ukunda akina muri volleyball mukina muri umukino Skoro shikazo basi. Mwakinya babigema bakina volleyball. Ninde umukogona ugati umukobwa si fresh kina neza kandi n'ibindi twobitwokiri ngisaho. Mu bakobwa bakina neza basi ahanye ukina neza basi ukina neza basi kuri posta change umwe wenye hariho basi ni itwa Noela ya akina muri GS mukunza wa Nyamatare banga akina volleyball cyangwa ntabwo akina arakina Chaje nkuko umukinyi wese umuntu wese afise ahantu ashaka gushika je ndifuza gushika kure cyane arahari ari muri volley nyene bure je bure ndamufata nk'inshuti yanje nk'inshuti yanje ikomeye gose Merci cyane nanjye ndabashimira mwese cyane murakoze cyane namwe ndabashimiye kuba mwadutumiye ko tukaganira